kugira sintwara ubuzima bwanje niko hari umugambi ofete Imana yari ifiseko. Jewe ndabibiri banga nari ndani numvise ko ego wagize tentative yo kwiyahura. Hacamuga ati nacagiye nashaka kwiyahura, nacagiye ni kuvuga ati gere kuri niveau yo gushaka kwiyahura canke suicide uba waraciye muri depression. Donc ni kuvuga ati depression warayirenganye urumva, so donc ndazi iyo le mot depression ndayumva ndayimetriza cyane ko nariciyemo. Partie ya kabiri ariko ngaha anye kuri Zion Beach le 5 décembre. Niwewe gusa Yesu nzokwama nkwizigira ibihe byo kubaho kwanje. Le 5 décembre Zion Beach, vraiment kuri concert ya Hosanna live concert. Nkuko mubibona turi ahantu mutamenyereye, reka kwanza mumaze ndabaramutse, bwakeye mwiriwe bivanye naho murabiye kino kiganiro bakunzi ba Black TV ni Dorsi nkuko mubimenyereye. Reka kwanza ndabaramutse njambo ry'Imana. Yesu ashimwe kwanza, katushimira Imana buri munsi buri munota kubona tuvyuka amahoro tukarinda duheza umunsi buya tuba tukwiye kubishimira, ni ikintu kiba gikomeye cyane. Kubadasenga turabasengera ariko je ndasenga cyane. Reka ndabwire yuko Imana iri kumwe natwe mu bihe byose, niwagira ingorane zo turayitura. Ego nyimba uri mushasha no gusabe ko ugira subscribe, hamutari mushasha murabizi uca turindira ndabereka umutumire wacu nkuko mubimenyereye. Muraza kutubwira ivyo mubivugako, ico mubivugako mutubwiye mu commentaire, simwa bikunze hari ivyo mwanse, uko turi hano ku bwanyu dukora bino ku bwanyu, ni bwa bumwe ni bwa rukundo nyene turi hano gya tubereke ivyiza dufise hano kwisi, cyane cyane mu gihugu cyacu c'u Burundi. Hama turi kuri Église du Rocher, umutumire dufise no mwigeme mwiza cyane afise impano imwe idasanzwe yo kumenyesha ubutumwa bw'Imana, kumenyesha ubutumwa bw'Imana akoresheje iyo mpano yiwe. Reka tumuikaza, reka tuza kutubwira ubuzima bwiwe, aza kutubwira uwari, tugira tumumenye neza. Reka tumuhe karibu, murabona kari mwiza cyane. Ni sawa? Merci. Akazina ninde? Benny Sweet Beats. Ite? Bon, ni non artistique ni Benny Sweet Beats ariko non kavukire ni Benny's niko biri. Je ndaza kwitwa Benize ugira nirinchange. Ya, bon Benize ni nde hano kuri Black TV ntibakuzi, nanje sindakuzi. Turi hano gira tukumenye, tumenye uburi, kugira tumenye n'ivyo ukoramwo, tubandanye tumenya ivyiza hano mu Burundi dufise. Okay. Bon, jewe ndi umu artiste kandi umu prédicatrice. Umva ndavuga ubutumwa kandi ndaririmba, ndandika indirimbo. Et bon, du coup, une femme d'affaires. Wow. Maze kusohora album yasohotse 2019. Hama ndafise émission yanje ku ma réseaux sociaux aho mvuga ubutumwa. Bon, nakuriye muri Londres mu Bwongereza. Nico gituma bafite abantu batanzi ici, pas trop ici. Urumva, donc nahabaye presque 20 ans. So narahakuriye. Naje tuza kumenya un peu plus, shaka tuyagire gato kuki gospel, kuki washimye kuririmba indirimbo za gospel, ni hehe ushaka gushikana ubutumwa bwawe, nuwahe mutima wo mu Burundi canke wo mu Burundi kazi ushaka gukorako, nicaye ikintu ushaka hindura muri we kuri no mwanya atarahindura. Bon, kuvuga ati nigiki muntu nigiki nifuza ko Murundi amenya. Bon, ico nifuza nuko premièrement baba impacté n'Imana, ba recevoir
igituma meze gutya ni kubera nakiriye agakiza actually niho nagize découverte y'ama talent yose nayo mfise impano donc nico cyambere en fait udafise Christ ntacu ufise donc nko bavuga abafaransa bavuga ati sans Jésus c'est zéro urumva udafise vraiment Christ niyo pa ya mbere nico kintu vraiment noshaka yuko abarundi bamenya me muri manière iryoshe mu ma concert mu butumwa kandi surtout n'aba jeune voilà none ushaka gukora ku mutima duma shaka impact yawe y'Imana ushaka kishika hehe mu mutima w'umurundi cyangwa umurundi kazi bon ishika vraiment kure du fond apana kugenda juste kuryoherwa ukavuga ati vya grave mais atana kimwe mu buzima bwawe atana kimwe gihindutse urumva shaka vraiment à travers abantu bagira intahe abantu bagira ama témoignage yabo personnel à travers vraiment uko Imana inkoresha voilà bavuga inyuma y'umutumwa w'Imana hariho ibintu biba byaramubayeko ya mugati avaye ko dushikira ngaho tacabana tuyaga tashaka kumenya de plus vu que wavuze yuko wabaye hors du pays kandi imyaka itari mike cyane nkuko tubizi abarundi canke abantu duma usanga baba hors y'igihugu cabo bihutira akazi par rapport gusenga wewe ubijera gute bon en fait ndibuka icampaye iyo mihezagire icampaye ako kazi icampaye ayo mahoro icampaye donc ikintu en fait novuga gute ntushobora kuminimiza ahantu uvoma amazi kuko araho uza kunywera amazi sabona gatonya so ni kuvuga ati utegeza kuyipriorita nimba akazi wararonsa akazi à travers amasengesho n'amasengesho azatuma ugumana ku kazi si apana umaze kugira akazi ugacuvuga ati ndabaye busy n'ibiki donc wibagiye aho akazi kavuye donc uguma priorita kandi umutima wawe surtout ukaguma uri connecté à Dieu. Nikiki uje guhindura hano mu Burundi canke uzanye batamenyereye muri monde ya gospel hano? Bon, j'ai vraiment ikintu je ntakunda sinkunda idini. Sinkunda vraiment idini, je suis pas idini. Donc ndashaka kukwera urashaka kwambara cool, urashaka kugira maquillage yawe ugakunda Imana. Kandi réellement pana authentiquement hakaba vraiment ico bita revival ubuvyutse muri wewe. Ni kuvuga ati abantu ntibamenye uwuriwe like bakabona uyu muntu arakunda Imana mais ko ari cool cyane ariko ari vraiment profond mu Mana. Ikindi naco nabonye ko ataba jeune benshi babakobwa babwiriza ivyo bintu vraiment si antukura ashobora kumubwira umwe ntawo ndabona urumva aba mama oui maybe ariko pas trop uravyumva mais hari abagabo benshi abajone benshi babahungu and I'm like mu Rwanda barahari benshi baba jeune mais ndavuga ati jewe ndafise iyo chance ko ndi umurundi kazi nkavuga ati urashobora kubwiriza ukaba cool urashobora kubwiriza ukaba mu Mana urashobora kubwiriza ukaba umurundi kazi pourquoi pas kandi uri umukobwa voilà. Mu bisanzwe ku bwawe hano mu Burundi dushira imbere ibintu ajya ama préjugés bakunda gushira ko kubakizwa ati ngo ntama en fait bari coincé bakenshi bavuga ngo bari coincé ku bwawe ushaka ko bihinduka bavuga ati twese turasenga kandi ijambo ico twaturira Imana duma nija naho dushaka gushikana ijambo ryayo iratwumvira c'est ce que tu nivushatse kuvuga réellement. Okay, nkuko nabivuze inyuma y'umukozi w'Imana habayemo quelque chose cyamubayeko cyatumye novuga gute bimuha inguvu kurusha izo yari afise peut-être shaka ko ari événement yamubayeko ou pas mais jewe ndabibiri banga nari ndani numvise ko ego wagize tentative yo kwiyahura. Shaka tugire témoignage ku buryo ni haba uwundi muntu yoba yaraziciyemwo umuhanure nimba ari uwundi muntu agifise izo complexe umuhanure na wene. Bon ni grâce y'Imana n'ubuntu bw'Imana kuko sino kuvuga ati ngo narumvise ijwi y'Imana ngo ndabireka non gusa naravuze ati en fait ni bya bintu t'explica ni handi ugenda mu barabara bagira ko gonge
inani ntibakugonge ntiwo wahamagaye Imana nico bita ubuntu bw'Imana grâce y'Imana en fait ndi produit ya grâce y'Imana urumva donc on fait 11 ans urabyumva urumva ibyo ushaka kuvuga donc ni grâce y'Imana ico novuga ati kugira sintwara ubuzima bwanje niko hari umugambi en fait Imana yari ifiseko urumva kuko en fait avant yuko tuvuka Imana ibikuzi kandi iba yaratrashije destin yawe jewe iyo umuntu yari kuza kumbwira ko je nzo hagara imbere y'abantu nkabwiriza crazy nari kuvuga ati urimo uravuga ikire urimo urablaga but uno munsi ndabikora why kubera grâce y'Imana kubera ukuntu yankunze ubwa mbere en fait nkabimenya and that's it hacamuga ati nacagiye nashaka kwiyahura nacagiye ni kuvuga ati waranyepanyije nayi warigumiye unsova en fait donc voilà. Okay, ubwiye nshaka naho nubwire abantu boba barashatse bamwe bakunda kuvuga ati ngo ni depression ni depression ntitubihariye c'est quelque chose qui arrive kandi ikintu kibaho naho abantu dukunda ku minimiza cette chose là ni ikintu gito gira rero peut-être ushaka novuga si ari soutien otanga canke ijambo bashikiriza kugira nyimbo bafise umugenzi ari muri iyo ngorane yumve yuko uhari kandi ijambo ryiwe rizomushikira kandi rizomufasha cyane. Bon umuntu arimo aragenda muri depression kugira ngo ugere kuri niveau yo gushaka kwiyahura canke suicide uba waraciye muri depression donc ni kuvuga ati depression warayirenganye urumva so donc ndazi iyo le mot depression ndayumva ndayimetriza cyane ko nayiciyemo jewe urumva donc il y a des années mais ikintu chansauveje you know what yari le spirituel na le physique nuko il faut ko vraiment ubufise wundi nta muntu ashobora kwishoboza wenyene azi ko mu kirundi bavuga ati imitwe ibiri iri mieux que un urumva ni vyiza ko ufise umuntu wari we wese mama papa canke umugenzi wizeye ushobora juste kuvuga ibiri kurimo ivyo bintu vraiment moitié y'ikibazo cawe urumva ko uri mieux. Une autre chose kurya kurondera fungura yes kurondera ikintu ukunda ukakijya kurondera ikintu uramaze kumva uvuga ati tugende urumva ukuntu bakubwiye ati tugende kugiye brochette kugira urumva ko hari iyo joie ibiri muri wewe udashaka gucomprendre iyo en fait depression ranayibagiye donc iyo ni partie physique urajya ukanywa ikintu ukunda voilà urumva kuganira n'umuntu no kujya no kunywa ikintu ukunda et puis indi côté ni spirituel ni kuvuga Imana yonyene ni ishobora kugukura muri depression ni kuvuga ati gusoma ijambo ry'Imana ijambo ni antidepressif ni kuvuga ati ni juste kwicara kugura Bible ugasoma surtout Romain igitabo cy'aba Romain canke passage biblique yari yose uraronka délivrance shishwa nico bitanga igitangazo udashobora comprendre titaswa ukakubera off no kugira ibyo bintu kwicara gusa muhira kugura Bible ntavyo shoboye biragoye ko satani ntabikunda mais juste kwicara urumva ni dose je te dis ivyo bintu ndabikubwiye kubera utanguye gusoma ijambo ushitangura gusenga ni automatique uri ushobona ikintu ndashaka ico kintu ugashitangura kugisaba ndakubwiye ntazomana na 3 semaines bizovyagiye uzovuga ati urumva problème y'abakristo nuko baguma bavuga ati senga gusa no icara ubwira umuntu etape vugana n'umuntu ijya dusohoka ahantu ijya urumva so voilà. Okay, urakoze cyane katugere kuri côté artistique yiwawe shaka utubwire kwanza artistiquement teki hama vyatangwe gute amutubwira n'ama passage yiwawe wagize numvise ko wagize ama concert ego atubwiye nabone n'indirimbo waririmbye inspiration wayikuye he ya motivation kwandika indirimbo wayikuye he canke iyo ndirimbo isigura iki ugira dutahure un peu ton côté artistique. Bon nitwova ngaha dutanga ivyo bintu mais côté artistique yanje natanguye kwandika kuva nkikiri umwana ce que je ressentais naravyandika
urumva natanguye kwandika gospel après maze gukizwa actually maze gukwiza nka 19 ans urumva donc vraiment voilà natanguye kuba artistique vyari muri jewe natanguye natsinda ama competition nkikiri umwana haka abandi barimo barakina je nashaka tugire repetition dutambe tugire théâtre tugire iki du performing urumva donc niho ivyo bintu byavuye et puis côté maternel harimo aba artiste bavuga ubutumwa you know so nibaze ko nayikuye there yego nanakoze concert ya mbere yanje Hosanna live concert muri l'année passée muri Londres arico gituma shaka kugira Hosanna live concert cette année muri décembre partie ya kabiri ariko ngaha anye kuri Zion Beach le 5 décembre voilà hama ndatangura kuvuga ubutumwa voilà sinzi kindi no vuga wowe wifuza kumenya. Bon, wavuze ko wiyandikiye intuza indirimbo shaka kumenya inspiration yavuye he. Est-ce que yoba ari verset biblique un petit verset uba ukunda gusoma si gahari tu peux partager kugira abandi bakamenye peut-être hari umuntu kofasha nundi yovuga ati reka mbandanye nakone konfasha hamucu tubwira message iri muri yo ndirimbo. Okay. Donc maze gusohora album urumva donc avant yuko mba artiste gospel nari artiste séculier naririmba R&B n'aba rappeur n'ibiki donc natanguye kwandika vraiment ndumwana mais maze kuba artiste gospel inspiration zava vraiment ziri imwe ntiri très évident ni kuvuga ati nagira indoto nkumva melody nkumva n'amajambo nkaca nivyukira nkaca nandika ivyo numvise nkaca ngenda muri studio na recording donc ni kujya bashaka kugira ati Imana yaguhaye indirimbo byaraba muri yo way ahandi nkumva ndi inspiré ndatashe mvuye ku kazi niyo bavuga ati ng'impano kumva ma parole urumva umutwe utayanditse ntiwumva umeze neza nuko album yasohotse urumva ahandi ugasanga ndiko ndasoma verset akajambo kamwe gusa titre y'indirimbo amajambo gacasohoka na melody gacasohoka urumva donc sinza kubabwira iyo verset biblique kuko iyo n'indirimbo izoza muri album ya kabiri donc ntasohoka donc sishaka kuyivuga voilà nana kimwe dushaka iya mbere ya kabiri duma azari surprise. Bon iya mbere no vuga ati yuko yari ahantu handitse nibaze ka muri Psalm 18 handitse ngo mu cyongereza bavuga ati how I love you Lord, you are my defender. Ndabikunda gukunda Mana uri umuntu undefenda ni kuvuga urampagarikira aho nashaka kwihagarikira urampagarikira donc vraiment iyo ni témoignage yanje ko namafise ubwoba kera ko haza kumbaho ikintu ntihagire umuntu ampagarikira mais Imana yaranyeretse iyindi visage ni kuvuga ati vraiment irampagarikira irakoresha abantu kumpagarikira irakoresha ibintu nashaka kwexplica donc niho naciye ndaba iyo verset biblique uri défenseur wanje then iyo ndirimbo ishirasohoka. Wow, ndakwifurije gutera imbere en même temps uteze imbere igihugu cyacu kuko novuga urarengeye abo dufisa no mu gihugu ko bwanje urabarengeye cyane kandi je suis ndaryohewe en plus n'umukobwa kandi uri wenyene uri wenyene benshi bari ma groupe canke katsanga ni babiri me uri wenyene et ça c'est biranezeza cyane biduha inguvu twebwe abakobwa canke n'abandi bose kuvuga ati si ujya bishoboye pourquoi pas nous on c'est ça hama nashaka uduhe agafranga gatonya ouais aririmba neza guys aririmba neza shaka namwe muryoherwa n'ijwi ryiwe ariko from ijwi ryiza vous voyez bien afite sourire nziza ni mwiza alors pourquoi pas en profiter hein. Okay. Ni wewe gusa Yesu nzokwama mwizigira ibihe vyo kubaho kwanje ni wewe gusa
za Yesu nzokwama nkwizigira ibihe byo kubaho kwanje ibihe byo kubaho kwanje. Merci beaucoup. Nizere ko muryohewe. En fait, madame Narahatswe ati ndagusabye ubandanye ntuhagarike. Mais bon, urakoze turishimye cyane gose. Hama nkuko mwavyumvise abahaye rendez-vous muri Decembre kuri Zion. Twitega ibintu byiza cyane. Performance yo ya mbere yegiriye Londres, mais iya kabiri azoduha novuga tuba dufise chance yuko ayigira no mu Burundi kandi tumwifuriza gutera imbere en même temps tumusutena. Hama shaka kubwira abarundi akajambo k'Imana hama tubwira bazogukura nk'umuntu atakuzi dumo atazi ama performance yawe akazi kawe dumo tozara gukurikirana avuga ati uyu no murundi kazi wacu. Bon, ni Instagram ni Beniswi Beats, Facebook Beniswi Beats, YouTube mfise ama video menshi Unagire Beniswi Beats. Hama surtout nshaka kwinvita abantu bose le 5 décembre Zion Beach, vraiment kuri concert ya Hosanna live concert. Merci beaucoup mwavyumvise yari umwe mu bigeme dufise bakora neza cyane bafise impano kandi bagerageza kwishikana kure bibuka amavukiro yabo bibuka aho bavuye bibuka igihugu cabo kandi tubandanye novuga gute dusutenana aho tuja hanze naho tuba kure igihugu imyaka myinshi tuzoguma twibuka aho twavuye twibuka ko Kiburundi gafise abantu Burundi bafise abana beza abana bafise ingabirano kandi bama bashaka kugera kure. Merci beaucoup. No basabe ko mwabandanya mubwira subscribe ama commentaire murabizi en tout cas mfise umwigeme mwiza muto commenta vyo mbabaza jewe kandi nawe vyo mubabaza ama mgira umunsi mwiza mubane n'Imana. Ciao ciao ciao.